Umwami wacu Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Bene data bakunzi ba Promesse TV, ndabahaye amahoro, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. N'umunsi mwiza cyane kandi ugira gatatu wo muri uku kwezi kw'icumi na rimwe. Ni ukwezi kw'amahoro, ukwezi kw'imigisha, ukwezi ndakwifurizamo kugirirwa neza nayo, ukwezi ndakwifurizamo kugirirwa neza n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri uyu mwanya sinzi ngo uri mu mwanya umeze gute, sinzi kuri mu gatondo canke kuri ku mugoroba canke kuri mwijoro. Birashoboka ukaba uri mu gatondo, birashoboka ukaba uri mwijoro, birashoboka ukaba uri ku murango, ariko byose ni Imana yabigize kandi ni Imana ibigirura. Turi kumwe rero muri kino kiganiro isezerano ryawe, ikiganiro cyiza, ikiganiro mushikirizwa na Promesse TV, kivuye mu ishengero ry'isezerano ryera, mukaba mugishikirizwa kandi n'umwungere mukuru w'ishengero ry'isezerano ryera, bayitwa Pasteur Barazingiza Michel. Uwo niwe muri kumwe muri uno mwanya, uwo niwe muri kumwe, niwe mugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kumererwa neza muri uku kwezi, kandi uyu munsi nimba uri mu gatondo ndakwifuriza kuronka icyo Imana yaraganye ku bwawe uyu munsi. Ndakwifuriza ko Satani atozibira umugisha wawe kuri uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ngo uyu munsi urondere uronka. Haleluya. Uyu munsi urondere uronka. Uyu munsi uronka icyo Imana yaraganye kugira ngo isezerano ryayo yasezeranye nawe uyu munsi rigushikeko. Bwana asifiwe sana. Ndazi neza yuko ushobora kuba wazindutse ukaba ufise akanya ko kumviriza na gatonyi cyangwa ko kuraba na gatonyi iyi Promesse TV. Ndakwifuriza rero ngo Imana yo mu ijuru iguha umugisha kumukumviriza iyi Promesse TV no mukumviriza ijambo ry'Imana ariko rica hano no mukuraba ibica byose kuri Promesse TV. Ndakwifuriza kudatangwa kuko turi muri programa y'ukwezi kose, ukwezi kose ibintu byose ijambo ry'Imana rizokwama rica hano mu gatondo, no ku mugoroba uzokwama wumva ijambo ry'Imana, mbere n'indirimbo zishobora kugukura ku rugero rumwe zikakujana ku rundi rugero. Tugiye rero gusangira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana dusangira kuri uyu munsi ugira gatatu w'ukwezi kw'icumi na rimwe. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezra. Igitabo cya Ezra, ikigabane ni cya gatanu, ikigabane cya gatanu. Igitabo cya Ezra ni ikigabane cya gatanu. Benshi bakunda kuvuga ngo ibice bitanu, ngo umurongo ngumure, ariko jewe ndakubwira ngo ni ikigabane cya gatanu umurongo wa 11. Aho niho tugomba gusangira. Iryo niryo jambo ry'Imana tugomba gusangira. Ushobora kuba ufise Bibiliya ngaho, reka ndagusabe ngo uyugurure uyizingurure maze urabe muri Ezra. Ezra igice cya gatanu umurongo w'11. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Haravuga ngo nuko baratwishura bati, turi abasavyi b'Imana y'ijuru n'isi, kandi turiko turasubira kubaka ingoro yari yarubatswe kera. Ubu haheze imyaka myinshi iyo umwami ahambaye w'Abisirayeli yari yarubatse akayuzuza. Amen. Ndasubiramwo iri jambo kugira ngo uryumve neza. Nuko baratwishura bati, turi abasavyi b'Imana y'ijuru n'isi, kandi turiko turasubira kubaka ingoro yari yarubatswe kera. Ubu haheze imyaka myinshi iyo umwami ahambaye w'Abisirayeli yari yarubatse akayuzuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Iri jambo ni jambo abakuru
bandikiye umwami Dariyo bamwandikira bamumenyesha ibyo basanze hariya i Yerusalemu, ibyo basanze mu Bayuda. Barabaza rero abariko barubaka bati twarababajije maze tubabaza n'amazina y'abakuru babo, nabo nyene turababaza amazina, atari ku bintu batwishuye niki. Batubwiye ngo twebwe turabasavyi b'Imana nzima. Haleluya. Twebwe turabasavyi b'Imana nzima, turiko turubaka ingoro y'Uhoraho Imana. Bwana sifiwe sana. Turiko twubaka ingoro y'Uhoraho Imana. Iyi ngoro yari yubatswe n'umwami ahambaye w'Abisirayeli. Bwana sifiwe sana. Uyo mwami yari yarubatse iyo ngoro, ariko iyo ngoro uko yari yayubatse, yayubatse ayubakisha amabuye manini manini, ayubaka neza. Ariko amaze kuyubaka haragera igihe irahomvoka. Bwana sifiwe sana. Imaze guhomvoka, abasavyi b'Imana, abakunda Imana baragaruka basubira kuyubaka ubugira kandi. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, ingoro, wewe uri ingoro y'Imana, uri ingoro Imana yubatse. Maze Imana yayubakishije ubushobozi, ayubakisha inkomezi, ayubakisha inguvu, ayubakisha amabuye manini manini. Ariko Satani yaraje arahomvagura iyo ngoro Imana yari yubatse ku bwawe. Bwana sifiwe sana. Iyo ngoro yaraje arayihomvagura. Amaze kuyihomvagura bituma ibyago bikugeraho. Amaze kuyihomvagura bituma ingorane zigushikako. Amaze kuyihomvagura bituma ingwara zidakira zigushikako. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Iyo ngoro yubatswe n'Imana nzima. Ngaha muri iki gitabo cya Ezira bavuga ngo ingoro yubatswe n'umwami ahambaye. Nagomba ndakubwire ngo Imana yacu irahambaye. Imana yacu irahambaye. Iyo Mana irakomeye. Yubatse ingoro, irabe, raba ukungene yakubatse, raba ibyo yagushizeko. Abagabo yabacoye neza, ibaha ubwanwa, ibahereza ibintu byose, maze abagore nabibagira neza, ibaha ibyo bakeneye byose, irabubaka ibubaka neza. Ariko Satani yaraje ahomvagura iyo ngoro. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yaraje arahomvagura iyo ngoro. Nagira ngo ndakwifurize mwene data gusubira kubaka. Uyu munsi abamarayika baze bubaka ingoro yawe. Uyu munsi abamarayika baze basubiremwo bubaka ingoro yawe. Uyu munsi ingoro yawe isubire kuba nzima. Uyu munsi ugarura umutima ku Mana, usubire kumva kaneza, usubire kumva umunezero wuko wokumva yuko wasubiye kuba umuntu w'Imana. Ni wibuke kera warakunda Imana kurusha, ariko ubu waramaze gucika intege zaramaze gucika, wasubiye hasi, usubira mu bya kera, maze uheba Imana, usubira mu kuraguza, usubira mu busambanyi, usubira mu busuma, usubira mu bubeshi, usubira mu rusaku, usubira mu kugendera mu bidahesha Imana icubahiro. Nagomba ndakubwira ngo uko niko Satani yahomvaguye ingoro yawe. Uko niko yayihomvaguye. Ndagira ngo rero ndakwifurize kuri uyu munsi, uyu munsi ugira gatatu, uwo munsi w'ukwezi kwa11 ngo usubire kubaka iyo ngoro. Haleluya. Usubire kuyubaka, isubire kuba nzima. Usubire kuyubaka, isubire gukomera. Usubire kuyubaka, abayibonye bose bavuge bati irakomeye. Bwana sifiwe sana. Birashoboka ko wahora uri umukozi w'Imana. Birashoboka ko wahora ukorera Imana. Birashoboka ko wari umuvuga butumwa. Birashoboka mbere ko wari n'umupasteri. Birashoboka ko wari n'umubishop. Birashoboka ko wari na apotre. Birashoboka ko wari na profete. Birashoboka ko wari umuvugishwa. Birashoboka ko wari umuririmbyi. Birashoboka ko wari umuprotokole. Birashoboka ko ushobora kuba wari ufise igikorwa ujejwe mu rushengero, ariko Satani kakikunyaga maze agahomvagura ingoro yawe. Bwana sifiwe sana. Ndagira ngo mwene data uyu munsi ndakwifurize ko ingoro yawe yosubira kuba nzima. Ingoro yawe yosubira kubaho. Ingoro yawe yosubira gutotahara nkuko iri shugwe riri nyuma ubona ritotohaye. Nawe ndakwifuriza ngo ingoro yawe isubire gutotahara, usubire kuyubaka.
bati turabasavye b'Imana nzima. Nawe uri umusavye w'Imana nzima. Imana yo mwijuru yaragutoranije. Wibuke ko Imana atakibikwifuriza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ivyiyumviro ndabiyumvirako ntabyo ari ivy'inabi, ahubwo ivyiyumviro ndabiyumvirako ni ivyiyumviro vy'ineza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndakwifuriza mwene data ngo ivyiyumviro vy'ineza Imana ikwifuzamwo nawe uvyakire. Uyu munsi ubyakire, aho uri hose ubyakire. Ushobora kuba uri mu ibohero, ndagira ngo wakire ibi byiyumviro by'Imana ikwifuzaho. Iminyoro yose kuboshe iracagagurika, iminyoro yose kuboshe, amadosiye akuboshe aravaho yose. Usubire gusohoka mu ibohero, usubire kubona hanze, usubire kugendana nabo mwahebanye kera, kubera ko wasubiye kubaka ingoro y'Imana. Bwana asifiwe sana. Ushobora kuba uri mu bibazo bidasanzwe, ushobora kuba urwaye indwara zidakira, ukabona urihebuye, ukabona yuko ubuzima bwawe bwaheze, ariko nagomba nakubwire ngo ntabwo burahera. Haleluya, ntabwo burahera, kuko ni nyuma ya zero Imana yo mwijuru irakora. Bwana asifiwe sana. Imana yo mwijuru irakora. Ndakwifurije kwakira ubushobozi bw'Imana buva mu kiganza cy'Uhoraho Imana yacu. Ndakwifurije kwakira restauration mu izina rya Yesu Kristo wa Nazarete. Wakira Imana yawe, Imana isubire gukorana nawe, isubire kuvugana nawe, isubire kukubona uri muzima, nawe usubire kumva akanyamuneza k'Imana, usubire kumva ijwi ry'Imana ivugana nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia iratubwira ngo mu gitabo cy'Itanguriro ngo Adamu yahora yumva buri gihe ku mugoroba no mu gatondo, yama yumva ijwi ry'Imana riza rimuganiriza, rimuhamagara, rimuganiriza. Ariko ngo amaze gucumura, yumva ijwi ry'Imana rije rimuganiriza, Adamu ngo arahunga. Haleluya, arahunga, maze ngo aza kwinyegeza. Hanyuma avugira kure cyane, avugira kure, aravuga ngo ndi hano, nakumvise uvuga, maze ndagenda kwinyegeza kuko nabonye ndi gusa. Bwana asifiwe sana. Kuko yari amaze gucumura, amaze gucumura impuzu zamuvuyeko, amaze gucumura yasigaye ari gusa, amaze gucumura yasigaye amenya. Nawe umaze gucumura, ingoro yawe yarahomvaguritse, ingoro yawe ni uwo mutima. Kuko Biblia iratubwira ngo mbega ntimuzi ko imibiri yanyu ari ingoro ya mpwemu yera. Haleluya. Ngo ni munsi ko imibiri yanyu ari ingoro ya mpwemu yera. Mbega ntabyo waruzi ko umubiri wawe ari ingoro ya mpwemu yera? Mu gihe rero ucumuye, umubiri wawe urahomvagurika, injebejebe zikaza. Kubera iki? Kubw'icaha. Ariko nagomba nakubwire ngo muri Yesu hari amahoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuririmbyi yararimbye ngo muri Yesu hari amahoro, ngo nta handi umuntu ashobora guhungira atari muri Yesu, ngo kuko muri Yesu niho hari amahoro. Nagira ngo ndakubwire ngo muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari ubuzima, muri Yesu hari inkomezi. Kandi iyo umwakiriye uba usubiye gusanasana inzitiro zasenyutse. Wibuke Nehemiya avuye ibwami, yagiye gusanasana inzitiro zasenyutse. Izo nzitiro arazisanasana, maze amaze kuzisanasana zose ziba nzima. Bwana asifiwe sana. Nagira ngo ndakwifurize gusanasana inzitiro zawe. Yesu ashimwe cyane. Ndakwifuriza uyu munsi utangure gusanasana inzitiro zawe. Tangura watura ayo majambo, aya majambo ngiye kukubwira, maze utangure kuyatura. Ubwira Imana uti Mana, haleluya, subiramo ubwira Imana uti Mana, ndi imbere yawe uyu munsi, ndashaka gusanasana inzitiro zanje zahomvaguye n'abadayimoni, inzitiro Satani yahomvaguye. Kuko Satani yanteje ingwara, Satani yanteje ibibazo, Satani yanteje ivyumviro bibi, Satani yanteje kugendera mu nzira mbi, Satani yanteje kugendera mu bitahesha Imana icubahiro. None Mana, ndagusavye uyu munsi ufuta izina ryanje mu gitabo cy'imanza, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Subire kuba umwana wawe ukunda, subire kuba umwana wawe uganiriza, subire kuba umwana wawe uvugisha, subire kuba umwana wawe ugendera. Uyu munsi mbu wawe bwite. Urakoze mwene data.
Imana yo mwijuru ikugire neza kandi kwiyereka. Reka ndagusengere. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazarete, uri Imana y'ubushobozi kandi uri Imana ugira neza. Nkweretse uyu mwene data mwami yatuye aya majambo ku bwawe, reka usubire gusanasana inzitiro ziwe zasenyutse. Mana, ingoro yawe yo muri we Satani yarayihomvaguye, abadayimoni bayigira uko bagomba. None Mana yo mwijuru, ndagira ngo umugirire neza, umwiyereke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazarete. Uyu munsi, nimba ari ku mugoroba, nimba ari mu gatondo, nimba ari saa sita, nimba ari mwijoro, reka umwiyereke, uhindure ubugingo bwiwe, usubire kumugirira neza, usanasana inzitiro ziwe, kugira ngo mwami asubire kuba muzima. Urakozeho kuri Imana, mugirire neza rero, mukiza izo ngwara agwaye, ivyo bisebe muri mwo biri ku mutima ubikureho, ako gahinda ugakureho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazarete. Mana, ivyo vyumviro bibu bikureho, ivyo bikomere biri ku mutima uvyuture, kuko ari wewe Mana yutura kandi ari wewe Mana ugira neza. Ndasengeye yagwaye, reka yakire gukira ubu nyene muri uno mwanya, nk'ibivuga yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazarete. Mana, ubushobozi bwawe bwururuke muri we, abamarayika bagendagende muri we, nimba boshwe n'abadayimoni yakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazarete. Ubu nyene kuri ino saa no kuri uno munota, abadayimoni bamurekure, yakire mwami kubohoka. Mana, ariko arumviriza izi nyigisho, yumve mwami kubohoka no kuremuruka. Urakoze mwami, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze kuba wasubiye kunyumviriza. Wari kumwe na Pastor Barazingiza Michel, umwungere mukuru w'ishengero ry'isezerano ryera Eglise de la Promesse divine, rikorera mu Kamenge, muri quartier Mirango I, ibarabara ry'umunani, numero 15, ni hagati y'ibarabara ry'umunani n'igindwi, uvuye ku kabare bita Royale, uraduga kukazero kagira gatatu iburyo, ucuraba ucubona urusengero runini ruhari, ntirurahera kubakwa, ariko n'urusengero ruri mu imigisha kandi ruri mu kubohoka. Imana yo mwijuru iguhezagire. Nimba wifuza kudutelefona kubw'amasengesho, turaguha numero, uraza kubona numero ngaho kuri ekran yawe, urabonaho numero, kandi tugusaba kwama ukwirikirana no gufyonda like no gufyonda j'aime kurako kuri iyo telefone yawe, cyangwa kuri iyo TV yawe, cyangwa ahariho hose kuri ordinateur yawe, aho uza kubona ico kimenyetso urafyonda, hanyuma Imana yo mwijuru ikugirire neza. Urakoze cyane, ndakwifurije umunsi mwiza. Imana yo mwijuru iguhezagire. Amen.